Inshuti bagenzi mukurikirana amakuru aca rw'intara ya Gitega turaramukije tubifuriza kuranirwa aho muherereye hose. Imivyaro y'ibiti vy'imikaratusi irenga 16,000 niyo yatewe kuri uyu wa kane wahariwe ibidukikije ku mitumba ya Gwingiri, Rubarasi na Kamonyi muri komine ya Giheta mu ntara ya Gitega mu mugambi w'igihugu w'Uburundi urambaye, aho buramatari w'intara ya Gitega Venamani Irambona ari kumwe n'abajejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara, abajejwe umutekano hamwe n'abene gihugu muri iyo komine bari bitabiriye igikorwa cyo kwambika imisozi mu kuyiterako ibiti vy'imikaratusi. Buramatari w'intara ya Gitega Venamani Irambona akamenyesha ko ibiti byose vyabibwe mu matuta muri uwo mugambi bitegerezwa gutegwa. Murabona yuko twateguye ibiti bitari bike bizotegwa muri wa mugambi w'igihugu ewe Burundi urambaye, umugambi muzi yuko duhuriye ko twese abene gihugu, abajeje intwaro, abajeje umutekano, abajeje kwivuna abansi, eka indongozi zose dutegerezwa kubikora kugira ngo turabe yuko imisozi yose y'igihugu cy'u Burundi yoba yambaye mu misi mike, kandi turiko turarabira shoboka. None rero nagomba gukenguruka ubwa mbere, nkengurukire cyane inzego zo kwivuna abansi, ndabasabe mu bakomera amashimeshi cyane. Ibiti byose vyateguwe dutegereza kubitera byose kugira ngo twambike ino misozi. Hanyuma kandi na harya mu ndimiro bene gihugu mumenye yuko ibiterwa bivuye ahantu hari agatutu murazi ko bifise agaciro gahambaye cyane. Nico gituma na harya mu ndimiro tubwiza kuza turaterayo bijya bitibana n'indimo kugira ngo bigende neza. Hanyuma rero kandi twabonye yuko hariho abagomba kudusubiza inyuma. Twabonye nk'ahantu hari gitara harya hirya kari cari ciza, muga turabona bihaye kukizura, bakabanza bagakokora ibiti byose kugira ngo berekane ko igiti cumye, bace bakizura, bace banduremo amakara. Ariho twatumye mukuru mutumba na chef de zone kubabarira yuko kizira hikaziririzwa, ntavyo kuvuga ngo ni vya leta no konona. Oya, ibi biti turiko turatera ni vy'iwacu, gukingira ibidukikije ni vy'iwacu. Aha niyo hamara gutegwa ibiti, ya mazi yahora ashika hariya anye yononye ibintu ntazosubira. No kuvuga n'iterambere rya twese rero, n'iterambere rusange. Abo bantu baca bagomba konona bavuga bati ni vya leta, abo ntibaramenya aho tugeze. Nta vya leta ni vy'umwene gihugu, byose ni vy'iwacu. Nico bituma rero tutegerezwa kubikingira, ndetse tukanabibutsa yuko uwononye bino biti none higiti cyose agira ingorane, kuko iyafashwe igiti kimwe tugiharurira ibiti 1000. No kuvuga yononye igiti kimwe acategura imivyaro 1000 azotera. Ariko no kubarira abene igihugu bose yuko atawosubira gufinata. Rero twese tumenye yuko ibiti ni vy'iwacu, ibiti ntihagire umuntu aza kubitera abona yuko umenga baramugohobereye. Oya, ibi biti ni vyacu, tubibungabunge, tubitere hanyuma tubibungabunge. Inyuma y'imisi mike zosha tuza kuyibagarira kugira ngo turabe yuko vyokura neza, hanyuma tuce tubirinda. Rero n'abagizi ba nabi babiturira, nibaza yuko buhoho wohirahira yogira ingorane cyane, kuko umuntu aturiye ishamba nico kimene wishe abantu, kuko abatwishe none ntabayishe abarundi gusa, abayishe isi yose. Nico gituma acha tumugwaniriza hamwe. Turashimira ko mwadukurikiranye, ntimwibagire gukunda iyi nkuru no kubisangiza abagenzi bawe. Murakoze.